Kubijanye n'ibura ry'ifumbire hamwe n'ingorane ziri mu gisata c'uburimyi, twebwe muri MAP Burundi Buhire tubona yuko inyishu ya prezida kuri iryo bura ry'ifumbire yerekana ingorane zijanye no kudashobora gutwara kurusha uko twovuga yuko ari utunenge two gukosora muri ico gisata. Kuvuga yuko ifumbire ibura kubera yuko abarimyi ari benshi, ibi bigaragaza neza atakwibesha yuko ata nteguro isanzwe iriho muri ico gisata, ivyo twita planification, ko kandi atabiharuro bashingirako mu gukora ivyo twita statistique fiable, kandi ko mu vy'ukuri atana babishoboye bari muri ico gisata kugira ngo bagire integuro zizigiwe. Mu gihugu aho abanyagihugu benshi babayeho kubera ico gisata, no kuvuga abanyagihugu barenga ibice 62 b'abarundi babayeho kubera inzara yananiranye, kandi ico gisata coshobora kugira ico gihinduye. No kuvuga yuko kutagira ibiki vyankenerwa vyo gukoresha mu burimyi vyategerezwa kuba ari ikintu cihutirwa leta ishira imbere mu migambi nyamukuru yayo. Ariko inyuma y'imyaka 5 kumva icivugo c'umukuru w'igihugu ngo umunwa wose uronke icurya, umufuko wose uronke amafaranga, twebwe tubona yuko ivyo tubona mu banyagihugu ari bindi.